Itangazo ry'inama y'abepiskopi gatolika b'i Burundi ryerekeye umwaka uhariwe ingo n'imiryango muri ekleziya yo kw'isi yose. Bubahwa abasaseredoti, bihebeye Imana, bamenyeshamana, bakristu bavukanye mwese. Kw'igenekerezo rya 8 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2020, Muvyeyi wacu Papa yarashinze ingingo yuko uwo mwaka turimwo uhariwe Yozefu umweranda, umukunzi wa Bikira Mariya n'umurezi wa Yezu. Kurya 27 ry'uko kwezi nyene naho yaciye ashinga ko kuva kuri uyu munsi mukuru wa Yozefu umweranda, umukunzi wa Bikira Mariya, igenekerezo rya 19 Ntwarante gushika kuwa 26 Ruheshi w'umwaka uza, ekleziya yo kw'isi yose isangira akanyamuneza k'umwaka we nyene yataziriye umuryango, akanyamuneza k'urukundo. Ayo majambo afatiye kw'ikete ryiwe mpimirizabutumwa yise Amoris Laetitia mu Kilatini, ni ukuvuga akanyamuneza k'urukundo mu Kirundi. Kuri uyu munsi iryo kete rimaze imyaka 5 ritangajwe. Uwo mwaka yawitiriye umuryango akanyamuneza k'urukundo, yipfuza ko utubera akaryo keza ko kugaruka ku nyigisho y'iryo kete ryiwe mpimirizabutumwa ngo tuyinoganze idufashe guteza imbere ubutumwa bw'ingo n'imiryango. Muvyeyi wacu Papa yashimye ko twinjira muri uwo mwaka witiriwe umuryango akanyamuneza k'urukundo kuri uyu munsi mukuru wa Yozefu mweranda, umukunzi wa Bikira Mariya n'umurezi wa Yezu, kuko uwo Yozefu yabaye senaka w'intungane ishitse, yitangiye urugo rwiwe bigashimwa. Noneho si ivyo gusa, kuko be na Bikira Mariya umutamukanyi wiwe nibo dukesha Yezu umwana w'Imana yigize umuntu kubw'ubukiriro bw'abantu bose. Tweho muri ekleziya yo ngaha iwacu i Burundi duhiriwe duhishije, kuko twinjiye muri uwo mwaka dusanzwe twimirije no kwinjira mu mwaka wa yubile y'imyaka 125 kuva inkuru nziza y'ubwo bukiriro itanguye kuhamenyesherezwa. Nico gituma rero twebwe abungere dushaka ko muri iyo yubile twoshimikira cyane kugukabura muri bose na hose umwitwarariko wo gukora ngo ingo n'imiryango y'abakristu bibe koko ekleziya yo haziko yijukiye kumenyesha n'abandi iyo nkuru nziza. Nakare kuva igikorwa cyo kumenyesha iyo nkuru nziza kigitangura mu gihugu cyacu, mu rugo no mu muryango, niho hamye hitwararika ubwa mbere mu kubiba imbuto y'ubukristu. Nkako abamisiyonari baritwararika ko umugore n'umugabo bitegurira ibatisimu hamwe. Bamaze kubatizwa, abavyeyi barahimirizwa guha indero rukristu abana babo, bakabigisha gusenga, kumenya no kubaha amabwirizwa y'Imana, no guhurumbira inyigisho zibategurira amasakramentu. Mu kwigisha bitegurira guhana isakramentu ryo kubaka rukristu, barashimika ku ngingo y'uko iryo sakramentu ari inkingi ishigikira igakingira ubumwe n'urukundo mu muryango. Mu gutora abajenama canke abamenyeshamana, baritwararika gusuzuma ko umuntu yigenza rukristu mu rugo rwiwe. Gushika n'ubu abasaseredoti n'abihebeye Imana benshi n'abavutse bakongera bakarongera indero rukristu mu miryango yabo. Hariho rero n'ingo z'abakristu zitangira ubutumwa bwo kuremesha ubukristu mu zindi ngo. Ni nk'uko hariho imihari n'imigwi y'abakristu barayike bitangira ubutumwa bwerekeye ingo. Yamara rero impinga iracyari ndende. Ibihanze ubukristu mu ngo no mu miryango biracyari byinshi. Bimwe ni nk'ibi: imico n'imigenzo itahinduwe n'ibatisimu, ukwemera ibintazi, akaborerwe, ukurenga ibigo,
guhohotera agateka k'uwo mwubakanye n'ibindi. Ubukene butuma ingo zigoyagoya, izindi nazo zigasambuka. Abavyeyi batitaho indero y'abana, be n'abana batamenya iteka ry'abavyeyi. Inyigisho ziva mu bihugu biteye imbere mu by'ubutunzi zisambura imico n'imigenzo rukristu, cyane cyane yerekeye iteka n'ibanga ry'urugo. Turakwiye rero kuzitira tutaronerwa mu buryo bwose bushoboka. Ahamaze gutosekarwa naho tukatosora kugira ngo ingo z'abakristo n'imiryango yabo bigumane iteka riberanye n'inkuru nziza ya Yezu Kristu twamenyeshejwe. Muri iyo ntumbero twebwe abungere banyu duherutse kubashikiriza igitabo kirimo indinganizo n'amategeko ngenderwako bigenga ingo n'imiryango mu madiyoseze gatolika yo mu Burundi. Twifuza ko gifasha imisore n'inkumi kwitegurira neza isakaramentu ryo kubaka rukristu no kurihimbaza neza, kikongera kigafasha ababijejwe guherekeza bubatse gushika barangize ubuzima bwabo bwo ngaha ku isi. Gutyo urugo rw'abubatse rukristu rube koko ishingiro ry'Ekleziya n'umubano mwiza mu bantu. None rero nk'uko nabivuze mu kwezi guheze kwa Ruhuhuma, umunsi ndabashikiriza ico gitabo nciye kuri Radio Maria, turabatumiriye mwese kwakira, kumenya no gukurikiza ibiri muri iyo ndinganizo be n'ayo mategeko ngenderwako. Bubahwa abasaseredoti mwese, bihebeye Imana muri mu miryango yatoranye ukwitwararika ubutumwa bw'ingo n'imiryango, bamenyesha Imana, namwe bakristu muri mu mihari n'imigwi y'ubutumwa ishashaye gufasha izo ngo n'imiryango, ni mwebwe musabwe kuba aba mbere babimenya no kubisigurira abandi. Umukama n'abahezagire, yongera ahezagire ubutumwa bwanyu. Niwe mizero yacu no mu bindi byose tuzokora ngo duhimbaze neza umwaka wa Yozefu Mweranda dusanzwemwo, umwaka uhariwe umuryango, akanyamuneza ku rukundo, na yubile rero y'imyaka 125 kuva dutanguye kumenyeshwa inkuru nziza mu Burundi. Kubwiwe no muri we nyene ndahimbawe no gutangaza icese ku izina ry'inama y'abepiskopi gatolika y'u Burundi ndongoye, yuko kuri uyu munsi mukuru wa Yozefu Mweranda Ekleziya iri ngaha iwacu i Burundi yinjiye muri uwo mwaka uhariwe umuryango, akanyamuneza ku rukundo. Yozefu Mweranda turiko turigina natubere mu ngoro, tuwubanemwo n'umukama kandi tuze tuwusozere tukiri kumwe nawe. Mbigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 19 Ntwarante 2021 ku munsi mukuru w'umweranda Yozefu, umukunzi wa Bikira Mariya Mweranda. Ku izina ry'inama y'abepiskopi gatolika y'u Burundi, Musenyeri Yohakimu Ntandereye, umukuru w'iyo nama.